abagira atletisme yo mw'isi bafukamisha kumwe. Mais c'est le point de départ. Abagira atletisme yo muri mpemu dufukamisha amavi yangahe? Yes, amen. Ndabifurije mwese gufukama ku musaraba mu izina rya Yesu. C'est là où se trouve le point de départ. Dusome Abanyefeso 5. Abanyefeso 5:14 havuga n'urupapuro rw'amajana 221 mu isezerano risha. Ntidutevya, wabona ngene Imana yadushize ku igicu ciza ikadushira ahantu atazuba rihari. Imvura nayo nyene yari ihari mugabo yayibujije, yayibwiye ngo rurera. Amen. Kuko kino gikorane irakizi ni nayo yagiteguye. None igomba wewe uri ngaha ku gatwe kawe uve ngaho ushitse kuki ikigomba uve ngaho ushitseko. 5:14 yavuga ngo nico gituma bivugwa ngo gira gute mwese kugira gute wewe ugize gute uzukumve hehe Kristo acagira gute arakumurikira. Hariho abaza barapfuye nk'ababana twumvise ati none abantu mwica basa gute? Basa nuko kwawe. Hariho abasa nuko kwawe bapfuye bishwe n'itiro ry'impemu. Mugabo wewe iganuka Imana yakuntumye ko ni igomba wigukangure nawe uguti amen. Vuga amen, bagomba gukanguka. Amen. Oh, igomba idukangure. Igomba idukangure. Ituvane mw'itiro ry'impemu. Hirya no hino abantu benshi barimwo mugabo atavyo bazi. Kuko igomba duhaguruke twubake ingoma nk'uko tubisoma mu gitabo ca mbere ca Samweli. Igitabo ca mbere ca Samweli 11. Raba ngene havuga. Igitabo ca mbere ca Samweli 11 kuri ya murongo wa 14. Igituma igomba idukangure ku mpamvu ngira ndabereke. 11:14 nimba mwabonye ngira nsome. Maze Samweli abari abantu ati nimuze tujehe dusubire dukomeze iki wowe ibiganza dushime. Wewe Imana yazanye ngaha wowe ibiganza dushime Imana twe nazo turaha. Haleluya uri ngaha. Haleluya wa mukobwa uri hano. Haleluya wa musore uri hano. Haleluya abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa twese hamwe. Yakuvanye hajya uri umaze igihe igomba igukangure iguhibanga ryo gukomeza iki iby'ubwami. Niyo mpamvu ngoma ngira umuntu wese ari hano. Ubwa mbere mu gushobora gukomeza iby'ubwami hari ahantu umuntu ahera n'ahantu hitwa ku musaraba. Umuntu arakwiye gusuzuma neza ko yashyize ku musaraba. C'est là où se trouve le point de départ. Muri kuno kwiruka kwiwacu nasuye guhishurirwa ukunge n'abatlete iyo bagiye mwihiganwa hantu bahera bafukama hitwa gute? Ordre iba bafukama ivuga gute? Avant mark. Kazibona umuntu arafukama mbere afukamisha amavi angahe? Abagira atletisme yo mw'isi bafukamisha kumwe. Mais c'est le point de départ. Abagira atletisme yo muri mpemu dufukamisha amavi angahe? Yes, amen.
ndabifurije mwese gupfukama ku musaraba mu izina rya Yesu. C'est là où se trouve le point de départ. Abagomba gukomeza iby'ubwami bashobora kugira amahanga y'Isiyoni bakazoshika. N'aba bantu bashyitse ku musaraba bakihana neza ibyaha byabo hadasigaye na kimwe, bakabiserura byose bikajya habona. Icyo nicyo nifurije umuntu wese ko yo kwisuzuma kugira ngo asange ko yo yanditswe muri kino gitigiri cy'abagize avomarke ku musaraba mu izina rya Yesu. Nicyo ndabifurije mwese mu izina rya Yesu. Iyo rero umuntu ahashyitse ku musaraba hari ikimutera kuba ku bwo bwami. Nuko mumbaye kure nari kubabaza kandi ababizi mwaca mu nyishuri. Iyo umaze gushaka umusaraba uhasanga uburyohe bw'imperu, amahoro y'imperu, umunezero n'ibyizigiro usanga bikurindiriye ngaho. Ni hamwe Mukristo yashika yari yikoreye umuzigo umuremereye mu ngabo barangamiye umusaraba. Ucugira gute? Turatembagara ngo bazabona amosozi y'umunezero bayaratibutse. Ku musaraba hari umunezero, ku musaraba hari amahoro. Ayo mahoro rero ntibishoboka ko wihangana ngo bibe iby'iwawe gusa. Uca wumva ukwiye kujya gukomeza iby'ubwami, n'ubu ukwiye kujya kuvuga ibyo wahuriye nabyo ku musaraba. Niyo mpamvu mu twamaze kumva hano batubwiye ijambo ryo kurondera muhemu. Bibiliya ivuga ngo muzohabwa ubushobozi ryari, muzosha mumbere iki byiki hehe na hehe gushika he. Icyo gikorwa rero cyo gushingira intahe Yesu niwo mugambi wa Nkadrema, niwo mugambi w'ingenzi zijya mu ijuru. Iki gikorwa rero nagomba mbwire mwebwe mwese mwaje hano tugiha agaciro nk'uko Nehemiya yahaye agaciro igikorwa yagiye gukora, agiye kubaka inzitiro z'i Yerusalemu zari zabomotse. Icyo gikorwa yagihaye agaciro gutya nk'uko tubisoma muri Nehemiya, igitabo cya Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 19. Nehemiya 4:19 havuga ngo ndaheza ndabwira abakuru n'abaganza n'abandi bose ni igikorwa cyacu kigize gute sabwe kigera hehe tugombe tugezaho. Tuzingura urupapuro rumwe. Nehemiya hajya hirya 6:3 havuga ngo maze mbatuma ko intumwa mutari ko arakora igikorwa gihambaye ntashobora kuza, muti ntiyota igikorwa ngo gihagarare ngo amanuke abasangiyo. Amina. Nehemiya mu gihe ciwe ngo yaragize umubabaro ari Babuloni, abonye abantu baje bakamubwira ingene igikorwa c'Imana cononekaye, ingene igihugu c'i Yerusalemu, igihugu ca Isirayeli cononekaye, n'ingene inzitiro z'i Yerusalemu zabomotse, kugeza aho yagiye gushikana kugaburira umwami, guhereza umwami yuzuye umubabaro n'agahinda, kugeza aho umwami yamaze ati wewe ntiwahora umeze uwo munezero wawibwe n'iki, uwo mubabaro wavuye kuki? Ati mwami unyihanganire n'ababara wababajwe n'iki, n'ababaye kumva inzitiro z'abasogokuruza aho imva zabo zihambwe, igisagara cyarabomotse, ibibambazi inkuta zikabomoka n'amarembo akabomoka. Umwami uko yamukunda wacyaramuza ati none niwe gufashije, icyo wufashaga mwami nuko wondekura nkajya gusubira kubaka icyo gisagara. Ikiganza cyiza cy'Imana kivuga ko aramurekura ngo amaze gushikayo agenda nk'umugabo, agenda nk'umuhizi,
yubaka icyo gihuwa mu nkomezi aragikora kandi aragisozera. Niho rero abamugwanya batabuze kuboneka ngo baraza kumugwanya kugira gihagarare, nk'uko n'uno munsi kino gikorwa cyo gukomeza iby'ubwami abakigwanya bamyeho ntibazobura kubaho, ariko nitwahagarara nka Nehemiya tuzobatsinda. Nibyo ndabifurije mu izina rya Yesu. Ngo aravuga ati ya iki gikorwa ndiko ndakora ndakizi, ni kinini kigera kure kandi kimeze gute, kirahambaye. Iki gikorwa turimo ca ankadrema ni iki? Mbega ankadrema sukuzigama uyu mwe wa Pentekote ngo ntutsi. Mbega ankadrema sugukiza icyari cyarazimiwe gitumbereza mu murongo aho hose kiri. Ankadrema ni ankadrema sukurondera abantu bagiye bakizwa byanka ahubwo ukabahagarika neza bagakizwa neza kugira ngo baze baje mu ijuru. Mbega ankadrema wumva atari kwa gukomeza iby'ubwami. Ubu rero twagomba tujya inama, duhuze umutima, iby'intege nke tubyiyambure, aho umuntu wese azoba ari, nk'uko Nehemiya yabivuze hajya 4:16. Nehemiya hajya 4 kuri ya murongo wa 10 none rero nimwumva ijambo ivuze muce mukoranira aho turi, aho izobivugiye hose Imana yacu ntizobura kutatwumvira. Mwese muri ngaha iki dukwiye ni ugukanguka, ni ukuva mu itiro, ni ukuva mu ntege nke. Umuntu wese akumva ko ahawe iribakwe ryo gukomeza iby'ubwami, iyi ngoma ya Mesi igakomera, ubwami bw'umuco bugakomera, abanyabyaha bakabiheba, abasubiye inyuma bakagaruka, tukabwubaka mu nkomezi. Kandi utazoba yemeye kubwubaka azowunyanganywa, nk'uko byanditswe muri Matayo 2:1. Kandi abasomere muri aho Matayo 2:43. Ibi ndababariye hakagira umuntu aziyonjoreramwo, hakagira umuntu atabiha agaciro. Reka murabe ngene bizobagendera. Matayo 2:43. Ngomba mbwire uyu muntu ibi bintu abigumamwo nk'ingwizamurongo, ibi bintu umuntu abigumamwo nk'umuobservateur, ibi bintu umuntu abibamwo mugabo yinyegeza ntashikame neza. Era ibikurindiriye biri. Matayo 2:43 bavuga ngo nico gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzogera gute, muzobwakwa bugahabwa ihanga ryama iki, imbuto zabo. Mwebwe mwese musinzire mukanguke, mwebwe mwese mwinjiye mu idini aho kwinjira muri mpemu, kanguka muze muhere ku musaraba. Umuntu wese yibagisha amabwiriza shetani yagushizemo, ubanza ubagirwe ku musaraba akuvemo, wumve ko niba umaze kuruha mubwire uti mbaga ubuwe uranyishe usuze mu bugendo ngende neza. Nimba isi yamaze kuba nini, iby'umwemu bikabura ikibanza, mugabo isi ikaba nini muri wewe, iby'umwemu bikabura ikibanza, ariko iby'umubiri bikagasara. Ubanza uhere ku musaraba, ubagwe, ugire amaranga y'Isiyoni. Ibyo biheze uce rero ujya muri buno bushobozi bwa mpemu, kugira ngo ejo ubwami ntubunyagwe ugasanga bwahawe ngo abafise imbuto zabwo. Hari n'abazosanga barakijijwe bakubwira ati wewe nawe ndakubona ukijijwe kera, mugabo nkabona ko ukijijwe nawe, ati mugabo mu nyuma nca numva yuko ntugira nka wewe. Ibyo narumvise ntahe nk'iyo. N'ubundi muntu umwe
y'abantu akijijwe adakijijwe mugabo hari abandi bakijijwe hari ubundi muntu akijwa aho hantu mugabo agakizwa nabi. Munsi umwe rero wa muntu adakijijwe aca arasenga Imana ati Mana je ngo mumpa agakiza mugabo ntumpe agakiza kanaka. Urabona ngenda ari gitukisha mu bakizwa hanyuma cyabakizwa acahagarara neza wa mukizwa w'umunyantege yewe n'ivyagarukira no kugwaciye agwa amahenu kiretse Imana ntiyamuzura ariko kwakiri umuntu yogira ivyizigiro ariko umwe aravuga ati jewe sinzokizwa nkanaka ngomba rero nimba hari abagusuzuguriye agakiza aho gasuzugura uno munsi ukiyamburiye ku musaraba mw'izina rya Yesu. Umuntu yumva ko agakiza kiwe kakengerewe n'abadayimoni. Nagombera ijambo mu gusozera hariho n'abandi bariko baratwumviriza tutibutse guha kaze n'abantu bari kuri Skype nagira ndabwire ko buno butumwa turiko turavuga buriko buravugwa mw'isi yose. Hari abantu bariko barabira kuri kintu cyitwa Zoom badukurikirana 100% ngaha turi mbega mbere kaze ngomba rero hamwe nawe twubaka urunani rwo gukomeza iby'ubwami. Murabona aha turi hari abandi baciye haheze imyaka 100 hari abarenganye kuri yose haheze imyaka 1000 hari bakeyi intahe zabo zikivugwa. Ninde yifuza ko azova mu isi asize intahe manika amaboko turara pasi Mana urababona mu izina rya Yesu. Aba bantu rero mwenda kuzosiga intahe reka turangirize muri Matayo 11 ku 12 Matayo 11 ku 12 niho turangirije havuga ngo uhere mu gihe cya Yohana Umubatizi ugashitsa n'ubu barabandanira ubwami bwo mw'ijuru ababandana babunya kuyishiki Kinareba ikindi kintu umuntu yorondera kiri mw'isi sanga nta na kimwe kingana n'ubu bwami. Umugabo araba sinzi abandi ngene bavyumva kacibona babirimwo umengo ni ibintu atanyungu bayibonamo. Mwebwe rero mwaje ngaha umuntu wese afata ingingo yo kwikangura, umuntu wese afata ingingo mu mutima yuko hageze kwakomeza iki iby'ubwami kugira ngo ntibuze uduce mu myanya y'intoki ngo usange umuntu avuga ngo kera nkiruka oya dutegereza gukomeza iby'ubwami mpaka mwinshi kandi ubwo bwami burahambaye ni igikorwa gihambaye ni igikorwa kinini ni igikorwa kigera kure ni igikorwa umuntu wese yaciye muri ya nkadremi akwiye kuzokora azoba ageze hose kandi n'igikorwa n'utayiciyemo iyo bari ngaha yo kwifuza ngomba mbananire ubwami ndabora bumbemwo hanyuma mugabo ndabushire mu bana ngomba rero n'umunsi tugarukirizaho mugabo dufashe ingingo zikomeye unama twibatse unama wumva itiro ringana gute muri iyi myaka